Amahoro ni meza agera kuri mwese mweko mukwikana ibiganiro vya radio televiziyo Burundi bwiza RTBB mu mfunyafunyo. Mu kiganiro cuno munsi tukaba tuja kurabira hamwe imigenzo n'imigirwa yagirirwa umwigeme agiye kubaka aho hambere. Kuri mikoro mukaba muri kumwe na Joe Nyabendayeri. Aho hambere biravugwa ko iyo umwigeme atagira amahirwe yo kuja kubaka bamutwara mu gisumanyenzi hakabaza aho mu gisumanyenzi hakaba ari igikoko citwa ngeni kikaba caramusangayo kikamushwanyaguza kikamwica. Aho nayo mpamvu uyu mwigeme agira amahirwe yo kuja kubaka mu migirwa n'imigenzo bamugirira canke mu byo bamwipfuriza akajambo uragakira ngeni katahara. Ariko mu Burundi bwa none abeshi iryo jambo bararihinduye ntibakivuga kirangeni ahubwo beshi bakaba basigaye bagitiranya girangeni. Mbega koko byo bibereye ko umwigeme wona musagiye kuba kugwiwe bamubwira girangeni canke dukwiye gusubira ku karanga ka kera bamubwire kirangeni. Mbega byo babiva yuko uno munsi hoba atakisumanyenzi kibaho ku bakobwa batarosa amahirwe yo kuja kubaka kubwawe byo biva kugi. Inyishu y'ico kibazo n'ibindi byinshi kuvyerekeye imigirwa byagirirwa mu mwigeme agiye kubaka kugwaho hambere akaba ari mu biganiro bizokurikira. Mubandaye mwumviriza ibiganiro bya radio televiziyo Burundi bwiza RTBB mu mfunyafunyo. Tukaba tunabararikira kugira subscribe, like, share na comment kuri channel yacu ya radio televiziyo Burundi bwiza RTBB mu mfunyafunyo kugira mwibera abambere mu kuronka notification y'ibiganiro tuzoza dushirako. Murakoze.